Reka tubaramutse mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Inai Sport TV. Turi kwigenekerezo ry'icenda ukwezi kwa ruheshi umwaka w'2025. Ingingo nkuru zigize amakuru yacu uno musi tuza guhera neza na neza mu mugwi serukiragihugu Intama mu rugamba. Aho ku musi wa gatanu umugwi serukiragihugu Intama mu rugamba wariko uratana mu mutwe n'umugwi serukiragihugu wa Guinea-Bissau. Umugwi serukiragihugu Intama mu rugamba baza gutsinda igitsindo kimwe rudende umugwi wa Guinea-Bissau. Niko umugwi serukiragihugu washoboye gusumvya umugwi wa Guinea-Bissau. Ku rundi ruhande umugwi serukiragihugu w'abigeme warayifashe urugendo werekeza mu gihugu ca Tanzania gukina inkino za Sekafa. Twitege iki kw'izo nkino? Mbega izo nkino zizotangura ryari? Zizokinwa n'ibihugu bingahe? Sawa gusa ni ku musi weje aho igenekerezo rya 10 ukwezi kwa ruheshi umwaka turimwo umugwi serukiragihugu Intama mu rugamba bazokongera gukina n'umugwi serukiragihugu wa Mauritania mu gihugu ca Maroc muri za nkino za kivandimwe. Niki twitega ku mugwi serukiragihugu k'urwo rukino bazokina ku musi wejo? Sha twivira ngaho twerekeze ku mugabane wa Buraya aho ku musi wejo hariko harakinwa urukino rwa nyuma rwa UEFA National League, aho umugwi wa serukiragihugu wa Portugal warayusezereye umugwi serukiragihugu wa Espagne biciye ku mapenalty. Niki umugwi serukiragihugu wa Portugal washoboye gusumvya umugwi serukiragihugu wa Espagne? Sivyo gusa, hari ku musi wejo kandi igihe c'isaha 9 aho umugwi serukiragihugu wa France wari kuratsinda umugwi serukiragihugu w'Ubudagi mu kurondera ikibanza ca gatatu muri UEFA National League y'uno umwaka. Nkuko bisanzwe ijwi ni Gift Evrar Irakoze, urubuga ni Nile Sport TV, ikiganiro ni Nile Sports. Mukunze kuba mumenyera ndi umwe ngaha ku rubuga rwa Nile Sport TV, ariko uno musi tuza kuba turi kumwe n'umutumire tuza kuyaga bitari bike na cane mu mugwi serukiragihugu Intama mu rugamba. Imbere yuko itangura ikiganiro cacu, reka mbanze ndamwakire mu bwami bwa Nile Sport TV. You are welcome, my brother from another mother. Karibu cyane mutanga. Urakoze cyane Mr. Gift Evra. Zero kumeze neza kandi novuga ngo ni vyiza cyane. Urakoze kumikaze muri Nile Sport TV. Baza yuko ari kimwe mu bimenyesha makuru biriko birakora neza cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni jambere twaba tubashije kwishana ngaha kuri plateau, ndavuga muri Nile Sport TV, kiretse kwandi hantu rimwe na rimwe duhora twicarana. Uhabona gute? Niko utangariza abantu batarinjira mu bwami bwa Nile Sport TV uko habona muri rusange? Nabaye ncinjira ubundi nza kuba nisanga navuga ngo usa n'umuntu akangutse. Uramaze kumva bakunze kubavuga ngo umuntu akubiswe n'inkuba. Nabaye ncinjira ndabona ahantu hameze neza. Ubundi umuntu iyo ariko arabibona dufate ku bitangazamakuru kuri Facebook, ku mbuga ndetse n'ahandi hatandukanye, ushobora kuba araba mbega bimeze gute, mbega hameze gute. Je nagiriwe amahirwe kuko naje kuba ndonka ubutumire, ngirwa amahirwe ndashika ngaha cinjira nagiye kuba mbona ndabona na ahantu hameze neza. Nile Sport TV bari mu kazi kameze neza. Ubu ni Landry, hariya mbere Landry asanzwe akore radio cyangwa isamirizi giye? Landry Ishimwe canke Guy Landry Ishimwe asanzwe akorera radio Isanganiro canke RTI. Nibaza yuko benshi barabimenyereye hano mu gihugu cy'u Burundi. Niyo radio asanzwe akoreramo mu kiganiro ca sport, mu bijanye na sport ndimva yuko baca babitahura neza. Birumvikana. Tubwire ngaha muri Nile Sport TV, iyo turifise ikiganiro cyangwa se twatumiye batumire turanyarutsa, kuko buri abatumire bariko abantu bariko baratukurikirana birabagora guma twumva ese ko badatangura ikiganiro cacu. Rero twebwe tubikora kinyamuga, tudatevye twitangura ikiganiro cacu. Ari ku musi wa gatanu igihe c'isaha 3 masaha y'Igitega cyangwa se masaha y'u Burundi, mu guserukiragihugu Intama mu rugamba abariko batana mu mutwe no mu guserukiragihugu wa Guinea-Bissau. Tukaba tuzi ko kuri classement FIFA, urutonde ngaruka gwezi rwa FIFA, Guinea-Bissau yoyo iri imbere ifata ikibanza c'ijana na 28, bitandukanye n'u Burundi bifata ikibanza c'ijana na 40. Tumaze kubona liste isohotse tuza kubona presque nka bamwe twara tubona batangura, sibo batanguye ahubwo bashizemo amaraso mashasha. Urukino rwabandanyije rwakinyo ariko première mi-temps tuza kubona atakisinto kibonetse. Nibitevye deuxième mi-temps atangura biciye ku nyubako y'igitsindo. Igitsindo caciye ku munyezamu
barazana ku Alfbeck Alfbeck aradugana umupira araduga ashikana umupira kwa kuyu mukinyi kapitene Saido Berahino aza guha umupira Mudera Akbar nawe aza guha umupira mwiza uyu Bienveni benshi bazi ko zina rya Deco. Uravye inyubako cyangwa ukaraba urukino message ubona Patrick Sangwa yari yarumikanye abakinyi bo mu guserukira igihugu intama mu rugamba yari iyihe uravye inyubako y'urya rukino rwo ku munsi wa gatanu? Nibaza ko ku rukino rwo ku munsi wa gatanu kuri Sangwa Patrick icyambere na mbere nagiye kuba mbona ko ari kubanza gutanga icizere mu bakinyi. Ugiye kuraba abakinyi benshi b'abakadri n'itwari tubabarose muri rya rukino, ugiye kuraba waza gusanga uretse Jean Claude Girumushe batazira Musauza yarari hajya abandi bakinyi ntibaza Abedi Bigirimana. Yes, na Abedi Bigirimana nivyo yaraza ariko hari gihe match nawe atisanga ari mu bakinyi 11. Ico gihe rero mu gihe yisanze ari mu bakinyi 11 akaza kwisanga umenga ni wa mukinyi asa nari ngenderwa kuko ugiye kuraba muri bajya bakinyi 11 batanguye bazaye ko umuntu yarabarusha Kanyarigabo yari Abedi Bigirimana. Nivyo Saido Berahino yarabarusha Kanyarigabo mugabo nawe yaheruka muri equipe nationale ryari. Ico nico kintu umuntu yari yategerezwa kuba araba. Nivuyo yisani yasubiye inyuma kiretse yuko novuga no musi ari karaduga bivanye n'ahari. Kubw'ivyo rero nagiye kwa mbona Sangwa Patrick kintu yaje kubatangura gushira mu bakinyi ncizere kuko nimba twarabonye yuko Olivier Dushime avuye muri equipe nka Flambeau du Centre akisanga mu makinyi 11 bashobora gutangura imbere ya equipe ya Guinea Bissau. Baze yuko ico cyari cizere aje kubahabwa n'umumenyereza. Nza kwa mbona bano ba Musa Omar nivyo avuye muri equipe ya Gorilla mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe na Mudere Akbar ntihari bwigereje kanje sinari bwamubone mu bakinyi batatu bakina muri defense centrale ariko nza kumusanga ngaho bivuze ngo icizere cyaje kuba gitangwa na Sangwa Patrick aravuga ati we watanguye mu kibuga uri capable gukora ikintu cyari cyo cyose Frederic yokora Ndowarugira yokora n'abandi benshi batandukanye bategerezwa kuba batangura muri 11. Kubw'ivyo rero nza kuba mbona naba bakinyi binjiye mu kibuga bigiriye cya cizere mumenyera yaje kuba ba kuko twarabonye yuko hari action menshi twabonye yuko equipe nationale y'u Burundi ivyo bariko barakora ni ibintu bana yuko bateguye mu myimenyerezo kuko sinzi yuko umaze kubibona hari gihe tubona equipe nationale hahindutse abakinyi bagira nko kuri 5-6 ukaza gusanga umenga hari bikorazamwe ibintu byo kujugumira. Sinzi yuko wibuka match Burundi bwahuye duheruka guhura match amicale na Madagascar cyo na Botswana. Kijya gihe twarabonye witwa Musangari Fred yaraza nivyo nawe yari yatume ko nubwo ataje kuba aronka umwanya mugabo yuko Musangari avuye muri equipe ya Flambeau du Centre mugabo yareka atanga gwagwego tarako turamubonamwe muri equipe ya Flambeau du Centre kaza kwisanga umenga kwambara umwambaro cyaje kuba bimutera ubwoba ariko twabonye ko ku munsi wa gatanu bajye bakinyi nubwo batari ko barahabwa umwanya wo gutangura muri 11 ibyo bariko baratanga byari bya bindi umuntu wese ategereza kuvuga ngo uwo mukinyi naka kubera iki atatanguza muri 11. Cyo nibaze yuko umukunzi w'intamba mu rugamba canke umurundi wari we wese ageze ku rwego avuga ngo mbega kubera iki naka adatangura bivuze yuko urwego rw'aba bakinyi batatangura hari ikintu bariko barashika ko muri kano kanya. Birumvikana ugiye kuraba bwana Landry ijya match byaragaragaye ko Patrick Sangwa bajye bakinyi hora ahamagara ku byinshi mu mimimerezo ahora bategura akaraba ukagenda kuraba nko warukura kivuga abakinyi benshi ngenderwa cyangwa hora batangura ku munsi wa gatanu zo batanguye ariko bamwe twakwita abadublire cyangwa bahora baja ku gatebe basubire abandi barakinye baca biyumva mu confidence de prise yari match amicale nyimba ushaka gukonfirma ko bazogutuma ko muri match de qualification utegereza kwerekana kuri umukinya ashoboye muri match amicale ukagenda kuraba Patrick Sangwa hari system asigaye akinisha ya 3 à 5 2 urabona ko yareke yatikisha Berahino Saido Berahino na Kana Kimana Bienveni ugiye kuraba gudatangurwa mu kibuga kwa Bonfils Caleb nkaho nk'umusasanguzi uguravye histoire cyangwa se iyi list igisoka nta kantu kubwo wumvise kantu kubwo bagategerezwa kuza mugabo no kubanza tukaraba mbega igihugu tugombe duhore muri kano kanya n'igihugu kimeze gute ko jiwe sinemeze yuko igihugu ca Guinea Bissau muri match amicale twari kuza ngo tuvuge ngo hategerezwa kuza Ndayishimiye Yusufu Nyange hategerezwa kuza Michael Weymanzi hategerezwa kuza Frederic Sayumva hategerezwa kuza Jordi Yongora nivyo
ni cya kintu bako uravuga ngo mbega babakinyi b'abadublire ndabategura gute kuko nimba twari tuzanye Saido Berahino akisanga muri babakinyi avuga ngo nanje narakoze vyiza no mu gihugu cy'u Burundi ntegerezwa guhabwa umwanya kumuzana imbere ya Guinea Bissau ku buryo ari na match amicale kugira ngo turambega Saido Berahino aracari kuri rwego rwo kuvuga ngo yakoze vyinshi kandi vyiza no mu gihugu cy'u Burundi ategerezwa gutangura match kubw'ivyo rero Sangwa Patrick nivyo kudatanguza Bonfils Caleb abenshi nitwaje kwa tubitahura naje sinaje kubona bitahura ku bwanje nkibona liste de base kuko ugiye kuraba Bimenyimana Bonfils Caleb muri equipe yiwe ya MCRG umukinyi novuga ngo ugenderwa kuko uhora uraba mu match menshi ni umukinyi akunda gutsinda ibitsindo byinshi kandi yibonekeza kenshi gashoboka kandi ni mu numero 9 novuga ngo yuzuye ugiye kuraba Dometier ugiye kuraba novuga ngo abenshi twari twiteze kubona babakinyi 4-3 kugira ngo turabe wa mukinyi nimero 9 yuzuye shobora kuza kuvorga equipe nationale ya Guinea Bissau umugabo Sangwa Patrick yaravuze ngo ndategerezwa gutanguza 5 hamwe nongezemo nibaze ko ikintu nagiye kuba mbona kuri bajya bakinyi 11 waje ko batangura kwara kuronderera umwanya witwa Saido Berahino rero ngo turabe mbega ni wa mukinya kiri kuri ku rwego ya kalibre yiwe twaratubona ya kera twaratubona ko tuvuge ngo Saido Berahino no mukinyi mu cadre muri equipe nationale nibaze yuko muri bajya bakinyi 11 kwara kuronderera umwanya Saido Berahino kandi ugiye kuraba umwanya wiwe yaje kwarongerwa yaje kwana ubyazamo umusaruro abantu barazi match apana fantasme kinyamupira Saido Berahino akinyi neza yari umukinyi ari meje bwana randi urukino rwatanguye twarabonye iminota nka 15 ya mbere umuguseruka bw'intama mu rugamba ntiwari byitore a 100% ariko uko umwanya wagenda urahera nuko umuguseruka bw'intama mu rugamba witora tubona ku munota wa 50 umupira ugiye hanze y'ikibuga umukinyi mu guseruka bw'intama mu rugamba arawuzanye awusubije ndani mu kibuga acawuha Olivier Bayizere Olivier Dushime acawusubiza inyuma kwa Onezime ukabona ko ari ibintu bateguwe usije kwa Olezime acawuzana ku numero 2 umukinyo ku numero 2 cyawa Mudera Kibar arawudugana Mudera Kibar acereza pass Saido Berahino acereza ipasi kandi Mudera Kibar yamaze kugera hari kandi Kimana Bienvenue yamaze gushika muri box ijya transition burya bubatse mu kijya gitsindo je nari yumviye ini Brazil iyi mediane ni ukuri sinza kwesha iyi mediane ni ya mediane ya ba Pedri ni ya mediane ya Luka Modric na Toni Kroos ni ya mediane ya Iniesta na Xavi burya ugiye gitsinda nyene bacubatse ku bwawe Patrick Sangwa ubona afitiye kazoza kugera hehe mu guseruka kw'intama mu rugamba uravye n'aba bana ikirakinisha kuri Patrick Sangwa na equipe nationale yari karakinisha ujya munsi ugiye kuraba nko kuje kubivuga ati bwanje naje kwa ntangara n'ubivanye n'inyubako y'urukino bivanye n'inyubako y'igitsindo cya kana Kimana Bienvenue batazira deko kandi ugiye kuraba nibaze ko buri muntu wese yari kararaba match yategerezwa kuraba mbega cyubatse gute kuko hari ibitsindo byinshi washobora kubona muri equipe nationale ukabona yuko nivyo nibitsindo byinji byatera twiruki ugiye kuraba byahesheje intsinzi Burundi canke byatumye banganya mu gukaza kuraba mbega igitsindo koko cyarondiwe gute mbega umukinyi kugira ngo aze kubaronka igitsindo byaciye mu buryo bumeze gute ari nacyo kituma ndiko ndavuga muri kano kanya kuri Patrick Sangwa nivyo ugiye kuraba kuri Mediane nibaze ko yari Mediane yari imeze neza ukaza kuraba kuri Musangari ya Beji Bigirima n'abakinyi ugiye kuraba bakinanye kenshi muri equipe ya Aigle the Fighters muri equipe ya Police bari kume ugiye kuraba n'abakinyi bamaze kwamenyerana bivuze ngo kuza gufatirana abantu bakinyi cyari kintu ciza kuri Sangwa Patrick akaza kuba anabatuma banagaruka muri game rero inyubako y'igitsindo navuga ngo ni cya kintu kiriko kiratwereka mbega Patrick Sangwa mu gihe yoza kuba habwa umwanya muri equipe nationale araza kuba atanga ikintu kimeze gute twaje kuba tubitangurira ko doublure y'abano bakinyi niyaje kuba atanguza muri 11 baje kuba batangura ariko n'umusaro baje kuba batanga nibaze ko wari umusaro wari umeze neza bivuze ngo kubaka equipe nationale ntibiza kuba turaba ngo abakinyi 11 bahoraho nabahe ahubwo no kuraba mbega naba bakinyi bashobora kuza bakahaba mu gihe bamwe 11 twiteze bataza kuba bahari ikintu bashobora gutanga n'ikintu kimeze gute ukuntu baje kuba bubaka igitsindo bibaze ko byari ibintu bimeze neza ugiye kuraba Mudera Kibar ntihari bwisange kuri nimero
kuri nimero 5 canke 3 canke 2 nivyo kuri nimero 3 yahora haza kenshi mugabo ntiyari bwisange mu bakinyi batatu bariko barakina muri defense centrale yarahisanze kandi ugiye no kuraba na match yakinye yari match yari imeze neza mugabo ikintu jewe mba nkenera kubona muri equipe nationale sinzi yuko ari uko tuba twagiye kwa dutembera canke tuba twagiye kwa dusaba ikibuga no kubanza tukaraba mbega match turiko turakina eske nta kuntu y'minota 10 iminota 5 iminota 15 ya mbere tugerageza kwibyazamo umusaruro kuko ugiye kuraba wabivuze neza iminota 15 iminota 20 ya mbere hari ukuntu usanga equipe nationale umenga ntibaraza kuba bitora usanga umenga haracyarimo ibintu byo gutinyana na equipe naguciremo hajya mu ndire rero ushobora gusamara equipe adversaire tugitanguza ibitsinda ugacukira ugombo na cyane ko ugiye no kuraba ntituba turi muhira kuko public nivyo bikenewe mugabo mbega uraza kubiyikenera uri he hari gihe usanga twagiriye turi muri Maroc mbega abafana bariko baragufana n'abafana bangana gute ko sinibaze yuko uri hano mu gihugu cy'u Burundi uje kutanguza igitsina mu minota 10 ya mbere ufise public kuri stade Intwaro nk'akarore stade yose iruzuye Ibaze ko mu minota 15 bagutsinze igitsindo mu minota 25 nawe uri capable yo kuza kugombora ico gitsindo. Kubw'ivyo rero mu minota 15 ya mbere turakwiye kuraba muri equipe nationale turabe mbega mu minota 15 ya mbere nta kuntu tworaba kugira ngo tube twarosemo umwe ukaje zigera kuri 2 canke 3 kugira ngo zitume n'umukeba nawagira ubwo bavuga mbega equipe turiko turahora muri kano kanya ni equipe imeze gute erega umukebe iyo muhuye akaza kuba yumva ubwoba bw'uko wagonze ipoto cyangwa bateye mwiza mu umunyezamu ashyize muri kona kiki biraza kumutuma nawe yumva yuko ari kahura na equipe ikomeye ndetse na kocha ivyo yapanze uri kurabisambura urukino rurabandanyije igizina twamaze kirongo ndavuga mu guserukira gigwe nta mu rugamba urukino minota 90 rahera barongera minota hafi minota 95 Onesime akora sorti kubganje nziza cyane kuko ugiye kuraba bona randi ijya sorti Onesime yakoze iyo agira hotari ni minota 1 ujya mu kinyeri amaze gusiga aba defenseur bo mu guserukira intamba mu rugamba egomwe n'abandi harabiyumviriye na cyane abataraba umupira neza cyangwa se abatari rakina mu igori babone impanuka ushobora guhura uri cyangwa ibibazo ushobora guhura uri mu igori mu gihe aba defenseur bose umwataka yamaze kubarenga ukaraba sorti Onesime yakoze ikacimevira mu kuronka carton rouge je kubganye navuze ati carton rouge amerite ariko aroko igihugu icyo gitsindo ibice 80% byasa nuko cyamaze kwinjira wowe umaze kubona uyu mugabo Bonfils Caleb agiye mwizamu tukaba tuzi ko Bonfils Caleb ndamuzi kwa Wemba ndamuzi ahantu henshi muri bitaro muri Intersar sinigeze ndamubona mwizamu ariko nandishwa Patrick Sango yarafise remplacement standard zari zareze kubgawe nubwo arasigaye iminota hafi 2 cyangwa umwe umaze kubona Bonfils Caleb ari mwizamu wavyakiriye gute kandi bazaye ko kuri Bonfils Caleb ugiye kuraba Onesime uje kubivuga neza yakoze ikosa abenshi na cyane abatahura football bashobora kubona yuko yari yakoze ikosa giza kubganje gusa kubona bimenye Imana Bonfils Caleb mwizamu nibaza yuko nishwayiwe kuko kijya gihe remplacement zose zari zamaze kuba zirangiye harageze kuraba umukinyi w'umuvolontaire avuga ati jewe ndashobora kujayo basi nkazibira n'ivyo bitsinze kuko twarabonye no mu makipe atandukanye bano ba Keyorka bano ba Harry Kane araza mwizamu kandi ubona yuko ntigeze aza mwizamu n'incuro nimwe kuri bimenye Imana Bonfils Caleb nibaza kuko icari gisigaye kwaro gusigara turambega nuwe mukinyi yogerageza kuko kubishobora hajya nibaze ko ni bake babishobora kuko nivyo ugiye kuraba hari muri football hari usanga umukinyi yarashitse ku rwego rukuru canke runini mugabo yakinye ama poste mesh atandukanye no mwizamu baraciye mugabo usanga beshi baravyibagiye mugabo kuri bimenye Imana Bonfils Caleb nibaze ko kwari gusigara kuraba mbega ninde mukinyi ashobora umupira ushobora kuza ku maguru awubroka neza asiyo gabari yo kuja mwizamu erega hari umukinyi ashobora kuja mwizamu mugera kibare oya hari umukinyi ashobora kuja mwizamu ata kintu na kimazi
mugabo n'umukinyi mukeba aje akabona Gabari iri mwizamu akavuga ati biraza cyangwa kwa ati bingo je ndaza kuwupangura uje hejuru ndaza kukubita no kuboko ugiye kuraba kuri Bimenyimana Bonfils Caleb nibaze ko n'umukinyi afise igihagararo n'umukinyi ubona yuko nateye ubwoba naho yuba ari mwizamu kwambaraga ushobora kumutera umupira akaza kuba upansha vyonyene bikaba birakwiye nibaze ko nico kintu cari gikenewe kuri Bimenyimana Bonfils Caleb birumvikana ku bwarandra ati ni ikintu cari gikeneye kuri Bimenyimana Bonfils Caleb dunakeza mu guserekera igihugu n'aba mu rugamba ndetse tutibagiye no gukeza mu mukinyi kana Kimana Bienvenue burya mu match zibiri byoruka gukina asinze ibitsindo bibiri kuri Seychelles ubibuke ko yatsinze none no ku munsi wa gatanu yarayitsinze kandi n'undi mukinyi ariko abyitwaramwe neza abantu b'Imana uyu mugabo Muderakbar kuva kwa Romisaje akaduga akagenda uno munsi akaba ari umukinyi indisputable mu guserukira igihugu n'aba mu rugamba umuhungu Muderakbar n'umukinyi ubona ko ariko abyitwaramwe neza ucyongera ko yuko n'umukinyi ariko yitwara neza mu gihe atari kakinya n'umwanya wiwe kuko twabonye Muderakbar nta muntu yigeze amubona muri defense muri equipe yiwe ya Message Ngozi ari kumwe n'abana ba Cedric Dani Kagabo yari umukinyi mu mediateur kandi ameze neza cyane kipe ya Gasogi imugura ntiyamuguze nk'umukinyi mu defenseur yamuguze nk'umukinyi mu mediateur kandi ibyo ariko arakora muri Gasogi United n'umukinyi mu mediateur je muri equipe nationale nivyo ariko aratanga kuri nimero 3 ariko arabitanga kuri nimero 2 ariko ni wa mukinyi ubona yuko ariko arafasha kandi ivyo ariko arafasha ariko avyitwaramo neza cyane nibaze ko naho mukinyi kubwanje ndiko ndavuga yuko ariko arevurewa cyane muri equipe nationale birumvikana ariko rero bwana Landry no ku munsi wejo mu guserukira igihugu namba mu rugamba uzoba uri kuratana mu mutwe no mu guserukira igihugu wa Mauritania nivyo ku munsi wa gatanu mu guserukira igihugu namba mu rugamba aravyitwayemo neza utsinda umugwi uri mu kibanza cijana na 128 ariko rero ku munsi wejo mu gihugu ca Maroc kandi umugwi userukira igihugu namba mu rugamba uzoba ukutana mu mutwe no mu guserukira igihugu wa Mauritania aho wowe ufata ikibanza cijana na 10 ukaraba ndabizi ko uri umuntu kenshi ukunda kwicara ugasoma ndazi ko nawe warubize mu nkino zitatu baheruka kuba bakina ndavuga umuntu guserukira igihugu n'aba mu rugamba na Mauritania umuntu guserukira igihugu n'aba mu rugamba watsinze inkino zibiri banganya urukino rumwe bivuze iki nuratakaza umuntu guserukira igihugu n'aba mu rugamba imbere ya Mauritania eske twitegewe ku munsi wejo Patrick Sangwa azaza confirme a 100% ko yaje ashobora kwitwara neza akabikora nkuko yabikoze imbere ya Guinea Bissau nibaze ko kuri Patrick Sangwa imbere y'igihugu cya Mauritania nibaze ko nta bintu bizakuba bihari birebire kuko twabonye ko equipe nationale ya Mauritania mu nkino zitatu bamaze ko bahura Burundi bwatsizemo zibiri banganya urugira kuri rumwe naho nyine banganya igitsindo kimwe ku kindi bivuze ngo kuri equipe nationale y'u Burundi imbere ya Mauritania ibiharuro bimeze neza kuza gura rero na Mauritania ndaza ko ndabihesha ishusho ivuga ngo Burundi bwarahuye na bimwe mu bihugu navuga ngo bisanzwe byorohera Burundi ndavuga nk'igihugu ca Sudan du Sud ndavuga igihugu ca Mauritania ndavuga igihugu ca Djibouti bino ni bihugu usanga yibuhiye n'igihugu cy'u Burundi abenshi canke abakunzi b'intamba mu rugamba baza kuba bitega intsinzi muri rusange ariko hari ikintu nza kuba ngaruka ko kimwe kivuga ngo ku ntamba mu rugamba canke ku ma equipe yose asanzwe akina football twagiye tubona impinduka nyinshi nimba twarabonye igihugu ca Madagascar uravyuka muri 2019 tuza kuba duhurira muri Kane abenshi baravuga ati amanota 3 arihuse ku ntamba mu rugamba imbere y'igihugu ca Madagascar mugabo twarabonye yuko Madagascar hari evolution yageze no muri kano kanya turana yuko Madagascar mu bihugu biza biraza muri Kane Madagascar uza gusanga ihari bivuze ngo dushobora kubona Mauritania yo mu myaka 2-3 iheze muri kano kanya ugasanga hajemwo izindi mpinduka nkuko tubona mu bindi bihugu bitandukanye Sudan du Sud muri kano kanya n'igihugu ubona yuko kiri capable yo kuza imbere ya Senegal yitwara neza twari tuzi yuko igihugu ca Sudan du Sud ni igihugu novuga ngo muri football kitaramara kuba kigera ku rwego rumeze neza ariko nibaze ko ku ntamba mu rugamba nivyo ndiko ndabona kuri Sangwa Patrick ivyo ariko arakora muri kano kanya na Mauritania ndiko ndabona muri kano kanya amahirwe ndaza ko ndayaha intamba mu rugamba ariko nkaza kuba ndabavunira akagoye avuga ngo nta equipe yo kugaya muri kano kanya kuko equipe nationale usanze muri 2019 twarabonye kuri za Gambia nibaza yuko yaje kubitwereka ukaza gusanga equipe nationale ya Gambia muri 2019
yaraje muri kane iragarutse muri 2023 bivuze ngo ekipe ya Gambi muri no myaka igera kuri 5 yamyitwara neza. Ugiye rero gusanga kuri bino bihugu ushobora gusanga igihugu ca Mauritania muri 2020 kitari kimeze neza, ariko muri kano kanya bivanye n'ukuntu bariko barateza imbere football yo muri Mauritania isanga ni equipe nationale yagarutse ku rwego rumeze neza. Rero nibaza ko ku ntamba mu rugamba kuri Sangwa Patrick n'abahungu biwe bariko barakora muri kano kanya, ico basabwa no kwerekana yuko Sangwa Patrick ategerezwa gutahukana intsinzi, tukabona mu nkino zigera kuri 6 yaronse intsinzi zigera kuri 3. Ariko kano kanya afise intsinzi zigera kuri 2, yatsinzwe 2, atsindwa nakwanganya urukino rugera kuri 1. Ariko ibiharuro vya Patrick Sangwa kuganje uravye aho no munsi ageze, ukaraba systeme ariko arashya mu bakinyi, ibiharuro byose bibi. Ukagenda kura uyu mugwi wa Mauritania bagiye guhura mu nkino 2 baheruka kuba bakina bazitsinzwe zose, uko baheruka gutsindwa n'umugwi wa Centrafrique bitsindo 2-1. Mauritania cyongwe utsindwa na RDC Congo bitsindo 2-0. Bitandukanye n'umugwi userukira igihugu inama mu rugamba, urazi ko baraye batsinze umugwi wa Guinea Bissau kandi baheruka gutsinda umugwi wa Seychelles. Kubwanje rero ndabona mu gihe yo kinishije systeme yari karakinisha, bitavuze ko yo cakinisha bagi bakinyi, no, hariho n'izindi elements dukeneye kubona tukaraba nyene zitwaye. Uko twarabonye ko hariho element ziba bararuko eske barakinishwa, uko hariho nk'umukinyi yakinye hagati Irutingabo Most Trésor yakinye umwanya muto ariko yarakonfirmye. Rero nukurindira turabe, ariko ikigaragara cyo ni Patrick Sangwa na systeme ariko irashe mu bakinyi, ubona ko iriko irafatwa n'abakinyi ingende gwako.